Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye muri uyu mugoroba wo kuwa gatatu ku itariki ya 11 gitugutu 2023. Iyi nkuru ntisanzwe ntuze kuyicikwa mu kanya gatoyi muraza kumviriza ivy'abajenerali bane mu gihugu c'u Burundi. Nivyo bavyoroshe kuko ngo bishobora guteza n'imyidogo ikomeye cane. Ndagusaba kugira ngo ntuze gucikwa aho uherereye hose waba dukurikiye uri mu Burundi waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Ndagusaba kugira ntuze gucikwa n'iyi nkuru. Bamwe mu bategetsi b'u Burundi bafise ipete rya generale baratungwa agatoke kuba aribo baboheye amaboko imugongo abarundi no Burundi, nkuko tubisoma mu kinyamakuru La Libre Afrique cyo mu gihugu c'Ububirigi. Abo bategetsi bo hejuru mu kwihagira ubutunzi bw'abarundi haza kwisonga umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye, mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, General Prime Niyongabo arongoye ibiro vya gisirikare hamwe na General Ildephonse Habarurema arongoye urwego rw'iperereza. Ivyo muri La Libre Afrique bashikirije muri aya makuru ntuze kubicikwa nivyo tuza kugaruka ko mu nkuru yacu ya mbere. Mu yindi nkuru ngo ndiko ndazunguruka mu bihugu vya Buraya kugira dushobore kubona visit Burundi yambarwa n'imirwi y'umupira w'amaguru. Uwo ni Bruce Niyonzima yavutse mu 1995, akaba afise impamya bushobozi mu bijanye n'ivyo rudandazwa. Yaronkeye muri kaminuza School of Business and Trade yo mu Busuwisi. Muraza gukurikira rero ivyo Murundi yoba yashikirije kukungene visit Burundi yoba agira yambarwe n'imirwi y'umupira w'amaguru ikomeye kw'isi. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. La Libre Afrique nkuko ibivuga, Perezida Ndayishimiye ngo yihisha inyuma y'umutambukanyi wiwe n'uruvyaro rwiwe mu guhisha amanyanga akora mu kunyonora itunga ry'igihugu. Duhereye ku mutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye, ico kinyamakuru gitanga akarorero k'ishirahamwe Umugiraneza ry'uwo Angelina Ndayishimiye, ishirahamwe ryigisha abakenyezi n'abigeme bimirije kuja gukora ubuzi bwo mu nzu mu bihugu vy'Abarabu, aho iryo shirahamwe rikaba ritangisha amadolari y'abanyamerika ngana 400 ku muntu umwe. Ahanini abo bakenyezi n'abigeme bakabigisha amajambo amwame mu kirimi c'Icarabu. Ku ruhande rw'uruvyaro rw'umukuru w'igihugu, La Libre Afrique itanga akarorero ku mukobwa wa Evariste Ndayishimiye yitwa Navi Kelly, afise ishirahamwe ryitwa Bene Ntare rikora amasuku no gukinjika. Iryo shirahamwe akaba ari naryo ngo ryanahawe isoko ryo gusukura no kugaburira bakorera ku kirimba c'umukuru w'igihugu Ntare House. La Libre Afrique iravuga kandi abandi bana babiri b'umukuru w'igihugu aribo James na Alwine bashinze ishirahamwe Line Electronic Technology risigaye ryiharije amasoko nka yose ya leta, ngo ni nabo kandi bigaruriye amashirahamwe ajejwe ivyo gutigira nka Lydia Ludic hamwe n'ishirahamwe Lona. Ubundi avugwa mw'ubwo bunyenyezi bw'ubutunzi bw'igihugu ni Gervais Ndirakobuca, asanzwe ari umushikiranganje wa mbere. Uwo niwe ngajejwe kugenzura ibikorwa vyo gushinga no gukurikirana amakoperative, bikorwa akoranga agamije kunyuruza n'amafaranga yabigenewe nk'uko La Libre Afrique ibivuga. Umutegetsi rero akaba hakuranga amacumi atari make y'amamiliyoni y'amafaranga y'amanyaburaya. Iyo nkuru rero ibandanya ivuga ko ubundi mutegetsi yagira gatatu hari mw'uwo murwi w'abasirikare b'ipete rya generale apfukamye igihugu mu nda, ari General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare. Ngo nawe ngo bakaba akoresha gihagarara afise mu kuzuruma buri kwezi amadolari y'abanyamerika 200 ku musirikare wese w'u Burundi yarungitswe mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu bihugu vya Somalia na Centrafrica. Amafaranga yongera akanyotorwa ni banki nkuru y'igihugu BRB, nayo nyene yikinga mukiza mu kuronsa abo basirikare. Ubushiruka bute mu mafaranga y'amarundi biheza baca batakaza ibice 40% yayo bategerezwa kuronka.
iyo nkuru yanditswe n'ikinyamakuru UBM News nayo yifashisha yanditswe muri La Libre Afrique ivuga ko uwanyuma avurwa mu ubwo busuma bukorwa n'abategetsi bo hejuru ari General Ildephonse abarurema batazira Kikongo wa rero akaba arongoye urwego rw'iperereza we nawe akaba akorana nabo batatu ba mbere twavuze General Varisito Ndayishimiye, General Prime Niyongabo na General Gervain Dirakobuca nawe akaba akorana nabo ngo mu gupfukama mu nda abo bari bajerwe gukingira no kuronderera ineza inama z'ingene bagabanya ibisata bakoreramwo mu kunyonora ayo mafaranga ngo zikaba ngo zikorwa akarenga kabiri buri kwezi nk'uko vyanditswe muri ico kinyamakuru La Libre Africa. Iyo nkuru rero niyo twari twabateguriye ya mbere igaragaza ngo bamwe mu bategetsi Burundi bafise ipete rya generale bikaba rero byaravuzwe mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 ariko nanubu bikaba vyibonekeza cyane kuko nka Prime Niyongabo nubundi ariko avugwa cyane mu mahera y'abasirikare buba barabuze izwi ryiwe rero n'izina ryiwe rikaba rivugwa cyane ko ashobora kuba yaragize uruhara mw'iryo bura ryayo mahera yagomba guhabwa abasirikare. Inkuru ya kabiri ndiko ndazunguruka mu bihugu vya Buraya kugira dushobore kubona Visit Burundi yambarwa n'imirwi y'umupira w'amaguru. Ni ntahe yanditswe n'ikinyamakuru Yaga. Yagize ati nitwa Bruce Niyonzima navutse mu 1995 mfise impamya bushobozi mu bijanye n'ivy'urudandazwa Bachelor of Science in Business Studies naronke muri kaminuza School of Business and Trade yo mu Busuwisi maze imyaka irenga 6 nkorera mu gisata c'ingenzi nije ndi kwisonga ry'umugambi Visit Burundi Pays du Tambour Sacré wo guteza imbere gisata c'ingenzi mu Burundi. Mu vyo rero yagiye ararangura mu myaka iheze yarakoze mu hoteli Kiriri Garden nkujejwe bikoreshwa mu hoteli mu ntara ya Ngozi naho yararongoye koperative y'abarimye yarashinze n'ishiramwe Phoenix Company risanzwe rikora mu gisata cyo kunguruza ingenzi Agence de Voyage no kumenyesha ibikorwa vy'andi mashirahamwe canke se marketing yarakoranye n'ubushikiranganje byo bujejwe harimo igisata c'ingenzi mu migambi yo kumenyekanisha Uburundi kuva mu kwezi kwa Gitugutu mu bihumbi 2020 yarongoye ishiramwe Burundi Tourism Bureau muri 2021 yaratanguje n'umugambi tembera Burundi aho bagomba guhimiriza abarundi kugendera ibibanza vy'iratiro biri mu mice itandukanye igihugu c'u Burundi. Niho rero hanavuye n'iciyumviro co gushiraho ikigo gikurikirana kikanateza imbere gisata c'ingenzi mu Burundi. Ico kigo rero kikaba gikurikiranwa n'ubushikiranganje byo bujejwe harimo gisata c'ingenzi mu Burundi. Muri iki gihe uwo rero akavuga ko ariko arazunguruka mu bihugu vyo ku mugabane wa Buraya kugira ngo ashobore kubona Visit Burundi yambarwa canke ishirwa imbere n'imirwi y'umupira w'amaguru. Umukenyero wo gukorana n'imirwi y'umupira w'amaguru ni muyo babonye ko ituma ingenzi zihurumbira igihugu. Ivyo rero babibonye ko ituma ingenzi zihurumbira igihugu bakaba kandi babibona nko mu migwi nka Atletico Madrid na Arsenal yagiranye amasezerano yo guhamagarira ingenzi kugendera igihugu ca Azerbaijan no Rwanda. Ubwo Arsenal ni ku Rwanda ndetse na Azerbaijan kuri Atletico Madrid. Mu migambi rero bafise harimo no kwegera imigwi iri mu mukino wo guhiganwa n'imodoka ni Formula 1 mu nkino ya tennis yo kwinonora imitsi ya atletism nkamwe n'iyindi. Imigwi y'umupira w'amaguru bariko barashaka gukorana nayo irimwo FC Barcelona yo muri Espagne, Lille, Nice, Orléans yo mu Bufaransa hamwe na West Ham yo mu Bwongereza n'iyindi itandukanye. Uwo mugambi rero ubwo yawuteguye asigura ko busaba uburyo butari buke nico gituma bifuza ko leta y'u Burundi yawushiramwe ukuboko kwayo hamwe n'abarundi baba mu makungu canke diaspora burundaise. Kugeza ubu gisata c'ingenzi mu Burundi arabona ko kiri mu vyotuma igihugu cinjiza amahera y'agaciro bihugu vyo mu muryango wa EAC havuyemwo Burundi. Ico gisata cinjiriza ibindi bihugu ibice 17% vy'amafaranga yinjira mu mwaka.
gisata kandi kikaba gitanga n'ibice indwi kw'ijana by'ubuzima mu gihugu, ariko kugeza ubu Burundi buracari inyuma cane mu kuvyaza umusaruro ico gisata. Visit Burundi yifuza ko gushika nko muri 2035 gisata c'ingenzi coba cabaye mu vya mbere vyinjiza inoti igihugu. Uwo rero akagira ati ndafise indoto yo kubona igisata c'ingenzi kiri mu bitorera inyishu ikibazo c'ibura ry'akazi mu rwaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Niko rero yoba yabisiguye nk'uko mubona iyo sanamu yiwe, niwe rero ariko arategura ivy'uwo mugambi wo kugira Visit Burundi yambarwe canke inashirwe imbere ku mupira wa maguru. Reka rero tubandanye n'ibindi biriko biravugwa cane nkuko vyanditswe mu bimenyesha amakuru. Burundi rero bwatowe na ONU kuba mu mugwi ujejwe agateka kazina muntu kw'isi. Inama y'ibihugu bigize ishirahamwe mpuzamakungu Nations Unies ejo hahise itariki ya 10 Gitugutu yatoye Burundi kuba mu bihugu 15 biri mu mugwi ujejwe agateka kazina muntu kw'isi mu kiringo co kuva mu mwaka wa 2024 gushika muri mwaka wa 2026. Rero biri ku rubuga X rw'ubushikirangano byo bujejwe harimwo migendero y'u Burundi n'ayandi makungu mu bihugu 192 168 nivyo vyahaye amajwi u Burundi. Rero bukaba rero butowe muri ico kibanza mu gihe mu nama yabereye i Geneve muri mwaka wa 2023 yiga ivy'agateka kazina muntu kw'isi. Mugwi wa ONU ujejwe agateka kazina muntu utakiriye neza inyifato y'abari baserukiye Burundi, aho azoka bavuga ko muri iyo nama harimwo abagirizwa ubwicanyi na leta y'u Burundi. Bikaba rero vyaragarutswe ko cane muri Nyakanga 2023 naho amashirahamwe yita agateka kazina muntu ni UN Watch, Human Rights Foundation yasohoye umwihwezo werekana ko Burundi ari kimwe mu bihugu bidakwije ibisabwa kugira vyitoze umugwi ujejwe agateka kazina muntu kw'isi. Ivyo rero bikaba vyaratangajwe ico gihe, ariko ubu rero Uburundi bukaba bwatowe. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cane ko mukurikiye aya makuru, ntimuze gucikwa n'ibindi byose twabateguriye kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe. Imana ibahezagire.